umuririmbi ni wewe fata sol nimekuchagua wewe uwe wangu wa maisha wakufa na kuzikana sijali mengi maneno watu wasemayo yaliyopita sinele tupange yanayokuja na kupenda wewe kutandawa ikintu nshimira Imana cyane kuko ntibyari byoroshe kuko n'ibintu nahuye nabyo ngeze muri block ndashima Imana ko navuye muri block nkomeye kuko kubwiwanje hariho n'amasengesho nari natanguye gusenga ndi ku gitanda ndabwira Imana je basinapfa bana banje basuzobandindire baze babeho kuko sinabona ko ndi bubeho nanje abakurambere bari bambwiye ati agakenera ikintu asha wiyaranje ukironke ubinda watira yasaba n'umuzi wibuye wiyaranje uronke cyane uko mutamara yambwiye ati akakenera ikintu nturaruta kironse biya bihe biragoye yumva nese atati George Jesu ndazikura zitetse turavyo twatetse kuri Gardidor muri restaurant yego abo ati no musi ntibikunda ko cyo nico ukunda ufata taxi rero tour kweriso bibuka no gusenga Imana kuko Imana niyo iguhitiramo niyo gushobora guhuza n'umuntu wiyumvira wipfuza ndabaramukije abakunzi ba Roy TV Burundi muko muradukurikirana ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV uno musi n'umusi special aho nakuzaniye aba invité bari special ni mu kiganiro ingo n'umubano ni kiganiro kimeze gute ni kiganiro dushikira abubatse neza abubatse bitameze neza nabo nyene turabashikira canke nabo vyanse bakahukana canke se aba divorce kubera iki hari gihe umudivorce aba afise ico yohanura canke akayaga ku rugendo rw'ubuzima bwiwe bigashobora kwigisha n'abandi kuko aho vyanse hari gihe nawe ushaka gukura mu nyigisho ariko kandi nabubatse neza urugo rwiza tubakurako inyigisho nyinshi dushobora guhanura abandi canke se abandi bafise ibibazo mu ngo bagashobora kugira ico bohindura Nico gituma no musi nabazaniye couple nziza cyane couple mubona ku social media couple ya papa bade na mama bade Daniela Koze muramuzi shinga ntahe wiwe rero no musi nabatumiye kuri micro za Roy TV twabasanze muhira kubera murabizi abantu bakira abageni biragoye bisaba yuko rimwe na rimwe tubagendera kugira ngo tubavyure reka ndabakire kuri micro za Roy TV papa bade mama bade muraho yego turameze neza meze neza cyane gose namwe yego benshi bashaka kuba bariko babakurikirana ari gusanga batabaza amazina yanyu uyu ndamuzi ni Daniela Koze no ushobora kumuvuga mu izina ariko papa bade sino muvuga mu izina nawe arivugira karibu kuri micro za Roy TV amazina nahawe n'abavyeyi ni Enoch niyo bushobozi amazina y'akazi ni Enos the Amazing Okay mama bade nawe ndakwakire kuri micro za Roy TV murakoze cyane nakajambo babwira ko baragukurikirana ndabaramukije cyane abakunzi ba Roy TV n'abakunzi ba Daniela Koze ndabibutsa ko ari igikorwa gishasha mperuka gukora basimbire kuri YouTube channel yanje bakibone igikorwa ciza cyane Wow, mama bade aguma duha bishasha muje kuri YouTube channel yiwe murabikugwa gishasha yamaze kubatamwo. Uno musi yo turi mu kiganiro ingo n'umubano. Urugo rwiza ijuru rito. Turakunze kubona cyane Daniela Koze ku ma platform yiwe. Shaka to video ari muri tovita gute ni kuki hotahe papa bade ari ku gitari ibintu biryoshye cyane. Daniela Koze mbega ushobora kutubwira ibanga Yuja munezero wafisha kuri rezo sosio. Ibanga sirindi ni kumenya inshingano zawe nk'umugore cyangwa umugabo akamenya inshingano ziwe. Bibiliya avuga ngo umugabo nakunda umugore wiwe n'umugore nawe niyuba umugabo wiwe. Donc iyo umwe wese amaze guhagarara muri side yiwe ibintu byose birikora. Yeah.
bien turi mu kiganiro ingo n'umubano papa bade karame ego turabona mwararonse umugeni mwiza cyane muri beza muraberewe muri amashugwe meza antuka n'umuntu w'inzigo ntiyoreka kuvuga ko agakwavu kazi kwiruka sivyo none papa bade mbega woducira ku mayange urugendo rw'urukundo rwanyu kugira mushike aha mugeze uno munsi ego muraba jeune marié ariko kugira ngo umuntu ashike kuri ndemeye arafise urugendo yaciyemo mbega mushaka kuducira ku mayange kugira ngo twumve ati mbega aya mahitamo yabaye gute kugira ngo bino bintu biryohe kuko bavuga ko kenshi bifira mu mahitamo amahitamo nyene kubera iyo uhisemo nabi wononye ivi yawe rero ni kuvuga ubuzima bw'urukundo twabayemo ni birebire cyane habayemo inzitizi nyinshi harabibaza ko twamenye vuba twamenye kera cyane za 2018 bivanye n'akazi nkora je muri studio kuririmba turamenyana buke turapoterana tunga turabutorana ndashikiza iciyumviro haba intambara nyinshi abatugwanya bamubwira ibintu biriya ntibibura rero intambara z'urukundo zarabayeho kandi nyinshi cyane kugira ngo tugere uno munsi dushike mu rugo habaye ibintu byinshi gose biteye ubwoba ariko ndazi neza abona ko urukundo rwatsinze yego mbega nicyo ikintu wohanura abajene bariko baragira shwa amahitamo abajene bariko baragira shwa bisaba ko ubwa mbere bamenya ico bakeneye menya ico ukeneye ibintu birashoboka usenga Imana iragutora neza nk'umugore mwiza ava ku Mana nta ukoresha ubwenge bwawe bwonyene wo kwihenda kuko umuntu ni munini cyane aragutse ushaka kumubona ukunyukaza umuntu mwiza ameze neza ariko indani muri we arafise ikindi kintu gishobora kutazokubaka neza atazokubaka urugo rwe neza rero umuntu abanza kumenya ati je nkeneye iki amukacho usenga Imana igashira kwako usenga Imana ntushobora kutaswata n'ikibazo urakoze cyane papa bade yego murakoze Daniel akoze ubura umumama waravuye mu bukumi ubu uja mu bumama muri mugeni nubwo kiri muri mugeni ariko ubu wabaye mama mbega ucinjira uravuye muri inkumi uravuze ati ndemeye uragize kwa kundi uko mbega nijya itandukaniro wabonye ku buzima wari urimo n'ubuzima bushasha winjiyemo itandukaniro rirahari cyane ko ndazi ko uko nari mbayeho nkiri inkumi biratandukanye n'uko mbayeho uno munsi uyu munsi ndi narugo uyu munsi ndi mama w'abana kandi mfatiye ku mibereho hajya baravuga ngo umunezero dufatiye ku munezero nambayemo nkiri inkumi siwo ndimwo uyu munsi nararose umunezero mwinshi gusumba nkiri muhira kuko nkiri muhira usanga dura n'amadepression baduheba tubaheba ariko uyu munsi umuntu arubatse neza n'amahoro n'urukundo rwinshi niyo mpamvu kenshi kuri rezo social abantu bankurikirana ngira hariyo nabo bitsitaza ariko biyumanganye hari umuntu umwe yambajije ikibazo arambwira ngo mbega ngo uwo gusubiza mu bukumi uwo byemera mbwe nti no vraiment sinshaka kuba mu buzima nari mbaye ati ico nico ukunda ico nikikunda oya yeah donc itandukaniro rirahari mu mutima wanje ndumva ko uko nari nkiri inkumi n'uyu munsi n'ukuri sico kimwe Yesu yarangiriye neza okay mama bade reka tumbwiye duti asibireho ntihababa ubu ni mama bade yavyaye abana b'amahasi abana beza cyane abana bavyibushe ukuvuga ubonye sante y'abana bibengirana umunezero uva hejuru kamanuka ugashika no kuba afise abana bavyibushe cyane basa neza gose ariko nitubazana kuri kamera kuko abana nituguma twafisha ishaka udushire ku mayange kuko urabona hari ibintu bikomera haje ugomba kuzana ikintu ciza birabanza bigakomera mbega wewe rujya rugendo uribungenze uri kwitegura ko mama w'abana rero hariho ijya etape ugera ko ugomba utuzanire kijya kintu ciza uragiye kwa muganga biragoranye biragenze gute mbega we byakugendekeye gute byaroroshe byaragoranye mbega urategura gusubirayo vuba cyangwa n'umugambi w'Imana gusa
icyo cyo gusubirayo vuba reka tugihe imana nibizi bon urugendo rwanje ntigwari rworoshe kuko ndibuka umunsi wa mbere menya ko nibungenze naragize umunezero panze n'amarira. Icya kabiri ni umunsi wa mbere kandi ngira ecography nkamenya ko mfise abana babiri, hoho nararize ntiwari umunezero, oya hoho ntiwari umunezero, nararize burire bw'umubabaro ndavuga eske je nzobishobora abana babiri, ubwoba ndavuga mani ibi ni biki. Twari banje we yarandaba kitwengera avuga ati we ntabyo zisha ntabyo nari mu byunguka. Ndagenda ndagwara nkuko abandi bose bagwara. Irekwe ntaryo nagize, ahubwo narahombye sinigeze ntwaririza ikintu. Iya narahombye. Wowe warahiriwe kuko benshi mwirekwe bahura n'utubazo twinshi bisinda bijya umugabo wanje nanyegere ahandi akaguma ashaka umugabo aguma ari hafi ahandi akavuga ni jewe urumva uko njyame hasi sinzi biki ndirimbira ati radio. Jewe byinshi muri ibyo ntibyambaye ko iyo dufate nk'ubu ari ikintu ushaka nagishaka aho nyene atakuvuga ngo namashaka icyakindi nyene oya. Rero sinabangamiwe cyane n'ibyirekwe kuko uwo mbazirekwe ni ikintu kuri naco nosigura kuko ntavyambayeko. Turagenda ndibungenga inda yanje yatanguye kuboneka ikiri mu mezi 3. Inda y'amezi 3 kawaida ntiboneka. Rero benshi baca batangura kuvuga ngo nagiye mfite inda, ndavyumva ndavuga ndicecekera ko nzibanga ndicecekera indira iraba nini abantu baguma bavuga wa mugore wiyo nda yawe ugira uvyara ubunyene bw'ito mariage kuko nanje ndi kwibanga nkicecekera. Biragenda rero umunsi nja kwibaruka ntihari bwagere, twari twibereye gutembera twajanye na sheri nyene ndagwara bisanzwe nibaza nti ingora nyine isanzwe kwa muganga, wewe yagira mfatire taxi ntahe mu maraha mbonye arambwira ati oya genda kwa muganga kuko ico kibazo agize kirakomeye. Tuja kwa muganga rero docteur ambonye acavuga ati nyaragasa ku docteur asanzwe gukurikirana ugirisha ecography ya urgence ushike winjira. Turagenda kubera ko nari natera ndemba, docteur rambonye kuko bari baduhaye igipapuro ca urgence bisigura ngo dushika twinjira tumanza kugira akabazo aho dushikiye arabingorane ku buryo n'umushingane wanje yashatse kugwara n'abaganga kugira gusa nsove kuko natera ndemba. Mugabo munyuma baranyakira biragenda neza, docteur ashavuga ati unyene genda bagire nani césarienne ya urgence shabangira operation ya urgence bitari muri gahunda narisigaje hafu kwezi kugira nibaruke. Mugabo bivanye n'uburemere bw'inda nari mfise byatumye biprovoka kwinda ivayo baca barapima babona abana barakwije ibiro bavuga ati nani mpamvu kubashira muri kuverso. Ikintu nshimira Imana cyane kuko ntibyari byoroshe kuko n'ibintu nahuye navyo ngeze muri block. Ndashima Imana ko navuye muri block nkomeye kuko kubwiwanje hariho n'amasengesho nari natanguye gusenga ndi ku gitanda ndabwira Imana je basenapfa bana banje basuzo bandindire baze babeho kuko sinabona ko ndi bubeho. Ntibyari byoroshe nukuri kuba ndiho n'abana banje bose bakomeye ubwo Imana yangiriye kuko sindavyumvisha. Urumva warahamutse uravuga ati rero ibi bintu mu ruho nagize reka mbanze nduhuke, ariko sha Imana ikora ivyayo n'uwoza ubona mu mezi makeya urasubiyeyo. Bibaho papa Bade muri urwo rugendo rero twicare nyene n'urugendo rw'urukundo rwanyu. Mama Bade atanguye uramenye yuko yibungenze teguye kuba papa, mbega watanguye kuba hafi gute kugira ngo ntigunge kugira ngo nuhore umuba hafi muri ko muturirimbira uramusisha murandirimbira muraririmba numve live nkunda kubibona kuri TikTok utuntu tundi kuri Facebook page ya mama Bade. Mbega keya yawe byagenda gute muri iyo periode urwo rugendo gushikanu? Sinubiye no bisigura ketse nyine nabisiguye keya zari disara kweshi je narabinezerewe cyane. Uwo munsi batubwira ko tuzana binararyohewe cyane rwose. Wowe yararize navuga ati iki ni bikuri tekereza Imana ibyo yashatse ibyo yabonye ko bikwiye. Nanezerewe cyane kubona ugandwa nk'abana babiri carimwe. Undi
ntabwo twari tubimenyereye mu muryango iwacu rero njyewe ntaranezerewe namwitaho nyine nk'uwiteguriye kuronka ikibondo imfura warataha ukazanya akaji timada tuwabonye utwamwa isheri wanje byuka ndakugirire masaje amasitoro yarakunda cyane yarakunda ibintu ubwo yakunda ikintu kije uwo mwanya nanje nari yaranje nyine nk'umuntu w'umushinga ntawe uravyumva ubwo ndiwe ku munsi washaha mbyura saa 6 z'ijoro nagiye kurondera isombe arazibura yazishatse nanje abakurambere bari bambwiye ati agakenera ikintu asha wiyaranje ukironke yasaba n'umuzi wibuye wiyaranje uronke cyane uko mutamara yambwiye ati akakenera ikintu nturaruta kironse biya bihe biragoye yumva nese saa 6 z'ijoro cyose ndazikura zitetse turavyo twateye kuri gardidor muri restaurant yego abo ati no musi ntibikunda ko cyo nico ukunda ufata taxi rero tour kweriso okay iyo etape reka tubanze tuyisimbe gatowe mama bade ababebe baraje rero ni babiri azi umubebe nawe ukuntu bimeze ari umwana rero usanga gumarira ijoro ryose na wewe uricagwa uricavuye kwa muganga hari abapapa kenshi avuga ni bagabo tora utware muri saro ugende guhendagiza mbega papa bade wavyitwayemwo gute kugira ngo mama bade agumane isurire aguma asa neza nkuko mbega shita ikiriri nikimondeshe canke gituma miragwa nabi ko biraboneka yuko wagize support nini wavyitwayemwo gute nkuko bebararize waravyuka canke wavuga nti reka njyame mvyuka nje ku kazi kugira ndamuvyireho nyene mbona ko byagoranye ko ndamureka akaruhuka kuko biri mu bintu adukonsa ko aruhuka kabisa karyama akaruhuka kumuranga bayiwe ataryamye kwera abana naho mbamvuye ukazi ndushe ndi yaranja mu ijoro nkafata umwanya ukwiye kabisa kugira ndamuvye nuko mbona ko umwana aba yanse kabisa ntayo gushobora bien turi mu kiganiro ingo n'umubano urugendo rw'urukundo rwa mama bade na papa bade sinashatse kwinjira cyane muri kahise ngo urumva ngo twahuye yagiye kuvoma ngo ndamusaba kanimero ngo biragenda uko hari ni nashaka nyene tuyage kuri runo rugendo uravuye mu bukumi urabaye umumama kuko ugishika uca winjira mu mabanga mashasha mbega uyitwaramo gute mbega umaze kwibungenga bigenda gute nashimye kuno munsi tuyagako okay mpora mbona muririmba kuri social media papa bade mama bade ari gumuririmbira papa bade ndabasavye muririmbe ivyo yerera ngaha natari gitari dani gitari yemwe mufashe mikro aha akunda kuririmba uraririmba nyine wewe ako nyene umuririmbyi ni wewe fata solo nimekuchagua wewe uwe wangu wa maisha wakufa na kuzikana sijali mengi maneno watu wasemayo yaliyopita sinele tupange yanayokuja na kupenda wewe kutandawa wow hewega abantu bari singo mwihangane ibintu birakomeye abantu muri singo murabe muvyemeze kuko biragoye ikibazo gikomeye cyane oya ikibazo nuko ushaka gusanga uronse utazokuririmbira nimuce mwiruka kuko danirakoze uko ameze siko abandi bose bameze sivyo none abantu ntimeze cokiye ya cyangwa ko papa bade yimereye ntibisubiye ko nawe uzoshira umeze nka papa bade ariko twakora ibiganiro kugira ngo ingo ziriko ziraza nazo nyene zize ziryohe ibintu bigende neza cyangwa habereye amakosa ko bamaze kurushikamo bamenye uko bakosora
Okay, mama bade na papa bade ndashaka mugire ikintu mutekerera abantu bako baradukurikirana en général yaba inkumi canke abubatse. Ndahera ku bajene ikintu batekera hanini iyo bimirije gushinga urwabo canke ari mu rukundo navuze ubwa mbere ikintu bakeneye no gusenga Imana iko kandi birinde amajambo y'abantu. Hari igihe umuntu afise ishari canke ibintu runaka yumvira kuri we akashaka gutoba n'ibyo wundi. Rero birinda amashari cane ko byarabaye kuri twebwe, baraduteranya baravuga amajambo menshi cane gushika yahabivamwe uyu, ariko Imana irongera bitoresha inzira turasubira turakora. Arabona ko kabisa yari yazimiye, bari bamubeshe ntumviriza amajambo. Hama bibuka no gusenga Imana, ko Imana niyo iguhitiramo, niyo gushobora guhuza n'umuntu wiyumvira wipfuza. Kindi naco kugira ngo uronke uwo wipfuza canke uwo wumva ushaka umutima wawe, nuko nabo banza ukaraba ati mbega nanje meze gute, kuko Imana iguha icuri ico ufise. Nta ntushoboye kuronka wumva warifashe ukundi kuntu, warigenjeje ukundi kuntu. Imana ntushoboye kucivuga ati Imana ndakeneye wa muntu azomfasha ibi nibi canke yifashe kunuku nawe atari ko wari umeze. Warononye akarere oya ntibikunda ikiguha kare naho kabaye ukundi kuntu. Kuvuga we karabaye rondera uwo kabaye umugenzi wawe. Warizigamye nawe rondera uwizigamye umugenzi wawe. Uko nyene Imana vraiment ntirenganye ntirenganye. Bisubireko barahaba ukuntu bitwara, Imana nayo guhe ikintu ciza. Amaje nobwira abakobwa ushaka guhitamwo uramanza ukamenya mbega jewe nkeneye iki, ukamenya ngo umuntu nkeneye tuzobana uku kuko hari igihe ndibuka mu myaka yanje y'ubukumi ego narakundanye n'abandi mugabo bivanye n'ingene twagiye tubana nabonye ko atari vision yiwanje. Donc cyane abakobwa turakunda ibintu bifadika ku maso y'umubiri, ugaje nkene mu bogare ametse kunuku mugabo washika mu rugo ugasanga ibintu ni hatari. Rero ndashimira Imana kuko nasanze ibyo niyumvira byari bitandukanye n'ibyo Imana inyumvirako. Cyane ngo Imana ntiguha ico ushaka, iguha ico ukeneye canke ikigukwiriye. Jewe Imana nukuri ndashimira Imana cyane. Kenshi ndamubwira ni nukuri jewe iyo ntaza kukuronka je sinzi ngene nobayeho, kubera ko nasanze Imana yari yaranteguriye ibyiza from naco ndamushinja ko ndavye hajye bavuga ngo niko babimbwira tukibana ngo niko aramukira abageni ngo ivyo bizohera. Mugabo n'uyu munsi ndacabona ko afite urukundo. Iyo ndavye hege mijiro nikangura ngasanga atari umwana yarize, kumbe nanje siho ndi nasinziriye, havuga ni ibi byo shobora abagabo bake. Rero ndashimira Imana. Rero abakobwa bakora nkurikirana, menya wa muntu ukeneye iki, nupfe guhuruduka ngo nkeneye mu bogare mbukiameze. It's okay ibyo kubironka ni byiza, mugabo na cane wa muntu muzobana atazoguhinduka usange murabanye kwezi kumwe amezi abiri usange ibintu byabaye nabi. Mugabo biragoye kubona byose biva ku mavi, ugasenga Imana ikagufasha kuko Imana iguha ibigukwiriye, niguha ibyo ushaka ahubwo iguha bya bindi ibona ko bigukwiriye. Famille papa bade mama bade reka tubashimire, murakoze cyane kuba mwaduha umwanya tukaza vraiment mufise ibyo mukora. Mama bade bafise ibyo akwiye kwitaho, papa bade bafise akazi, ariko muravuga muti oya reka twemere vraiment twitabe birashaka atuyagishe. Nuko ndabashimiye cyane bivuye ku mutima, urukundo ruganze, urugo rwanyu rubera akarorera abandi, bigumenye ne biryoshe uko nyene amabansi batoke kure. Wow, yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV, behind camera ni Pasi Pro. Twari mu kiganiro ingo n'umubano, urugendo rw'urugo rwabo. Mbega juste umumama cyangwa umigeme aravuye mu bukumi yagiye kuba inarugo, amahinduka habiki bimeze gute, mbega buhanurika abandi bako bitegurira kwinjira muri abo mabanga, mbega utubanga dukomeza urugo n'utwahe. Ivyo byose kuri micro za Roy TV mu kiganiro ingo n'umubano. Reka ndabashimire mwese mwadukurikiranye, ndabasaba ndabinginze mugire subscribe, abataga subscribe mwongere mushire muri commentaire uko wakiri ikiganiro uzobokoze cyane. Utibage kugira j'aime. Bella Shaka, Roy TV weekend. Bye bye. Aho hambere hahise
Roy TV. Ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Icyo utarabona uterekwa no kuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV. Ntahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. Nyaragasa nshuti nduta Roy TV. Kahuye n'amativi atandukanye. Ibica bigacika.